Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabiye umunyamakuru wa CNN ni Natasha Bertrand kwirukanwa nk'imbwa nyuma yo kumushinja gutangaza nabi amakuru ajyanye n'igitero iki gihugu cyagabye kuri Iran. Natasha asanzwe mu banyamakuru ba CNN ukorana bya hafi na Minisiteri y'Ingabo ya Amerika mu gutangaza amakuru y'intambara atandukanye. Uyu mugore numwe mu bakurikiraniye hafi igitero Amerika yagabye kuri Iran mu rukera rwo kwa 22 Kamena igamije kuburizamo umugambi w'iki gihugu wo gukora intwaro kirimbuzi. Kimwe n'abandi banyamakuru benshi, Natasha yavuze ko nta gihambaye iki gitero cyagezeho. Abinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa Truth Social, Trump yagaragaje ko yakurikiranye Natasha mu minsi 3 asanga atangaza amakuru y'ibihuha bityo ko CNN ikwiye kumwirukana ikamusohora hanze nk'imbwa. Trump atangaje mu gihe igitero cya Amerika kuri Iran gikomeje kutavugwaho rumwe, ubuyobozi bw'iki gihugu bwo bukavuga ko cyashegeshe Iran mu gihe itangazamakuru rigaragaza ko nta gihambaye icyo gitero cyagezeho.